Umunsi uzogera aho nzopostinga kuri stati za benshi bandika ngo biragoye kwakira. Ese tuvuga iki? Ku majambo avuga ngo ko agiye kare agiye akiri muto, ajanye ubuto bwinshi. Uyo munsi abenshi bazokwigirisha mu kunyandikako amajambo meza. Rimwe na rimwe harimo n'abazokwifontera kugira ngo bavuge ibyiza vyanje n'ivyo ntakoze kugira ngo baboneke neza imbere y'amaso y'abantu. Uyo munsi isandugu izimvye izopakira umubiri wanje mu rugendo rutazonsaba itike mu kwitaho ivyo nambaye. Abantu benshi bazomperekeza kugira bansige jenyene. Imva nahora mpagarara hejuru mu kuraba imibiri y'abandi, uyo munsi nanje niho nzorara. Mu buto niho nimba ibinogo ndiko ndakina, ariko sinarinzi ko ndiko ndakinisha igitanda c'ubuzima bwanje bwose. RIP zizoba nyinshi kurusha happy birthday. Aho na feta buri mwaka umunsi wanje w'amavuko naripostinga cane, ariko nta commentaire, nta no kumposta. Ariko kubera ntazoba nkiri muri iyi si, uwo munsi nzocika icamamare ku mastati ya benshi. Bamwe bazobikora kugira ngo bereke abantu ko twari tuzinanye. Yaragwaye iki? Iki nico kibazo kizobazwa cane. Haniho amajambo y'abantu azotangura kuvuga ngo yaragwaye sida, abandi oya baramuroze, abandi bati bamutanze ikimazi abo bavukana kugira ngo baronke ubutunzi, abandi bati uyishwe na stress, abandi bati urukundo nirwo rumukuyeho. Ariko ikiziga kizoba ari kimwe, uwapfuye azoba ari umwe, ariko impamvu zatumye apfa zizoba zirenga ibihumbi. Niko abantu bameze. Abagenzi banyine amadiri bazokwitukira mu mitima yabo, cane cane hahandi bazohura na commentaire zivuga ngo uyu mutipe yari umuntu w'abantu, uyu mutipe yari umuntu mwiza, mu gihe bo bambonye himbura kimazi, mu gihe bo bamfashe nk'umuntu utagira icamaze. Harimo abazoshaka yuko iminsi izosubira inyuma kugira ngo bambabarire ya makosa nabasabiye ikigongo inshuro nyinshi, ariko bakica amatwi bakanka kunyishura. Uyo munsi bazoshaka yuko igihe gisubira inyuma mu mitima yabo, kuko batazobivugira hejuru. Inyuma y'iminsi 3 baziyibutsa impfu nyinshi z'abandi bantanguriye, kugira ngo urupfu rwanje ruje muri rwa rwego rubavuga ngo buri mubiri wose canke buri roho yose, buri caremwe cyose kizotegezwa gusogongera ku rupfu kugira ngo bihe amahoro, kandi bazobatanguye kunyibagira. Inyuma y'indwi zibiri hoho bazobatanguye gufuta nimero kugira ngo baronkeho bandika izindi nimero. Bamwe mu mafoto bayafute bayakure muri telefone zabo kugira ngo barabe ko babandanya ubuzima, bankure ku mastati yabo. Rimwe na rimwe bamwe batangure kunyibagira, bibutswe ibikorwa vyanje canke amajambo nahora mvuga, bavuge ngo naka yahora avuga uku, naka yahora avuga uku, ariko ico gihe sinzoba ngihari. Ariko ijambo rizoba ari mu kanwa kabo ico gihe azoba ari ijambo ngo agiye tukimukeneye, twamukunda, ariko Imana iramukunze kuturusha. Abazovuga amajambo suko bose bazoba bankunda, ariko namwe bazoba bariko bayivugishwa n'igihe, kuko inyuma y'iminsi mike bazonyibagira, canke inyuma y'iminsi mike twabanye ntibigeze banyereka urukundo. Ariko mbaho nzi neza yuko uyo munsi uzogera, kuko twavutse kugira dupfe, kandi inyuma y'ibihe isi tuzoyisiga. Uyo munsi ndazi kuzogera, ico gihe ndazi ko kizoshika, ariko twereke urukundo abo dukunda, tubabwire ko tubakunda bagihari, kuko nibamara kugenda nta kintu na kimwe bizoba bikimaze atari kwikinisha mu marangamutima yacu. Juif.